Perezida wa Diaspora muri Leta Zunze za Amerika hama mu buzima busanzwe nkaba nemporta ibiryo bivuye muri kano karere uretse mu Burundi byananiye. Ikibazo canje n'ubundi gisa kuko murazi muri Amerika donc twese tugwana na technology. Hari ikibazo mbona gikomeye muri system bancaire zo ngaha ibroka aba investor. Abantu ba investment imisi yose ntiri mu kubaka ntiri mu kugura ibintu cyangwa kugura ibintu abiri abantu barinvesta n'amafaranga ariko systeme yaha ntabwo itworohereza na gatoya nitwohereza kubera ko ntibashaka ko adopta technology abandi bantu bose bageze ko kugira ngo umuntu nimba ashoboye kwinvesta amafaranga nko muri bank mu buryo bwo bwose ashobora ku accessinga amafaranga yewe ivyo navyo rero bituma abantu batagira trust ku mabanki yo ngaha kubera ko amabanki yo ngaha akenera reform kugira abashobora ku decentralize system nkuko technology iri kuradutwara uyu munsi dufate nka ntuzenya nki system ya Swift iyi system ya Swift system mwebwe nk'u Burundi mushobora gukontora ni system dependa ku bindi bihugu ariko uyu munsi hari ukuntu hamwe mu kwa adopta system ya technology iki gihe ariyo novuga nka cryptocurrency donc iduha ubushobozi bwo kuba twogira maintaininga ntuzenya money iwacu ikaba ishobora kudufasha kugira ngo dushobore kugwana n'iyi inflation novuga ko l'entente idashoboka mu ntuzenya mu gihugu cyo Burundi bigacero bigorana kandi wa muntu aje ko investisa wewe uraje ko investisa barakubwira ngo cisha amahera muri banke baraguha ibihumbi 3 hari undi muntu ariko atanga ibihumbi 8 ubwo rukundo wo rukurahe ubwo rukundo wovuga wo rukurahe wo cukora gute uze ufate amafaranga ku bihumbi 3 ucuza kugurisha kumwe uza ufata amadolari ku bihumbi 3 uzana amadolari bazoce baguha kuri taux de change ibihumbi 3 ucuza gukompeta na ya infrastructure hanze wocudandaza gute nico gituma dusaba leta yuko yogerageza ikadopta blockchain kuko irabafasha atari mu ntuze muri systeme bancaire gusa no muri systeme ya security nkuko abanyabavuga cyane kuri ibintu vya corruption idufasha kugira ntuzenya ku create systeme yiwacu itadepanda ku kindi gihugu cyacu cyose tudasubira kudepanda ku Buri ngo tudepande kuri Amerika mu gukora ama transaction dushobora kugira systeme yacu twebwe nyene transaction zikaba interne hano tukaba dushobora gukora amakadi yiwacu hama ntuzenya ubutunzi tukabukontorora bivuye iwacu n'ivyo byose batubwira ngo usanga amaraporo aja hanze y'ubutunzi ukuntu dufise hano systeme ntishobora gukontorora ubutunzi bwanyu ntimuzi amafaranga yinjira hano mu gihugu dufate nk'uyu munsi bindiko ndavuga abantu benshi hano barakoresha system wallet crypto wallet ku buryo iyo uri kurarunga amafaranga dufate uri muri Amerika ntabwo bikenewe yuko urinda kuyacisha muri bank ntibikenewe yuko uza kugira ntuzenya transfer hano nyene hano mu Burundi iyi system ndiko ndavuga ababene gihugu barayikoresha umuntu uramurungikira amafaranga akaza ari value y'idolari akayakira ubwo nyene ushaka kwa gushikiriza amafaranga mu marundi agaca yashikana bitiro biraca mu yindi system yari yo yose ibi rero mu gihe system bancaire tohinduka na leta ngo ya adopte iyi cryptocurrency cyangwa nuzenya blockchain bizokoma bibagora ntimuzokwigira mumenya amafaranga yava ntimuzokwigira mumenya mugira access ku mafaranga bizotuma intumbero ya 2040 2060 ishobora kudireyinga kubera ko ntimuza amafaranga yinjira mu gihugu. Nshimire byimva mutima intererano mushoboye kudushikiriza kuko numvirije bamwe n'abandi hariho de préoccupation dusangiye hariho n'intererano kanatsinda nibaza ko se parmi l'objectif y'iyi semaine de la diaspora nukugira ngo bimwe mubona handi mubituzanire hama turabe natwe ico twoshobora kubikorako canke naho ingene twoshobora